turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe imiganiro vy'uno musi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane ninahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda. Kwisi hose tukaba live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Je mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Polisi y'u Burundi yahagaritse uno musi kwa mbere ikiganiro amashirahamwe Parsem na Olicom akorera mu gisata c'intwaro ibereye n'ubutunzi yari gukorana n'amenyesha makuru i Bujumbura mu Burundi. Muri ico kiganiro conference de presse mu gifaransa, indongozi z'ayo mashirahamwe zari zateguye kugaruka ku ngingo ya leta ibuza ivyuma ngendeshwa bigizwe n'amakinga, amapikipiki n'utumodoka duto duto tuzwi ku izina rya tukutuku canke bajaje gushika mu bice bimwe bimwe vy'igisagara ca Bujumbura. Ikiganiro polisi y'u Burundi yahagaritse imbere yuko kiba nico cambere. Gabriel Rufyiri atwara Olicom yaragiye kuremesha n'amenyesha makuru y'ibinyamakuru bitandukanye inyuma yo gutahuka mu Burundi yari yaravuyemwo mu mvururu zo mu 2015 biturutse kuri manda ya gatatu y'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze atwara Uburundi. Muri isanga y'ino musi twabatumire rero Gabriel Rufyiri kugira ngo tumubaze uko yasanze Uburundi bwifashe inyuma y'imyaka hafi indwi ataho barizamwo, igisata c'ubutunzi akoreramwo uko kimeze mu Burundi, icagona ku ngingo zitandukanye zihanze ico gisata muri no misi ziko ziravugwa na cane ingingo ibuza abagendesha ivyuma twadondaguye mu kanya gushika mu gisagara ca Bujumbura. Gabriel Rufyiri, ikaze ku ijwi rya Amerika kandi muri isanga wakoze kutwitaba. Murakoze cyane kudutumira kandi tukaba tubanje kubaramutsa twongera tuha namwiriwe kuko abantu bari ku migabane itandukanye kandi nkaba ndamukije n'abadukurikirana ndababwira nti mugire amahoro y'Imana n'abantu mugire aho muba mwubahwe mugire n'ijambo mugire amasaka n'amasabo. Murakoze namwe bwa amasaka n'amasabo turayabipfurije. Imbere ko tugaruka kuri ico kiganiro mwari gukora, vyifashe gute mu gihugu c'u Burundi? Haraheze imisi mutahutse, mwahasanze gute mugeranije nuko mwahasize mukigenda? Haramheze indwi ndi ngahe Bujumbura. Nasanze urabizi ahantu umaze igihe utari utangura ubwa mbere kuraba ibyo byarahindutse. Ikintu cya mbere nabonye no gushimira umupolisi yanyakiriye kwa aeroporo. Ni ukuri yarakoze ibintu byose bishoboka kugira ngo ushobore koroherezwa kandi niko byagenze nta kibazo na kimwe. Naratashe nshika amahoro hama kandi naho naciyeho naho nagiye, ikintu cya mbere nabonye no ku Barundi batwenga ntazi kwiyumanganya iyo bari mu bibazo, ikintu gisohoka ku maso kiboneka ku bantu benshi n'ubukene bwo gukora amakara bugata. Ikindi
ni uko ibintu uko nasanze byaduze inshuro hafi gatatu, ibintu byaduze rwose ku buryo nk'ibiterwa mbumbarugo twashaka kwirimira, ibiraya, ibiharage, umuceri, ibintu byinshi byaraduze rwose ku rugero rwo hejuru cyane. Nk'umuntu yahora asumisha nk'ibihumbi 5 yagakoresheje 10, 12, 13 ntashobora gusoma ngo bikunde. Ibyo rero murumva yuko ari ikibazo kiba gikomeye rwose. Ikindi nabonye ni uko amabarabara mu by'ukuri yaraheze cyane. Ibyo nabyo hariho n'ayitagishobora kurengana, naragiye nko kujya kumutakura, ujya mu gufata iza Bubanza, ni ukuri Cibitoke urabona ko ari ahantu hagoye cyane, n'imodoka ntizihaca ubu mbere zica mu makazi kugira ngo zirengane. Hanyuma ikibazo cy'amabarabara rero kiragoye. Ku vyerekeye naho nasanze abarundi ari amahoro batwenga, nkuko nariko ndabivuga, abatwara batwakiriye neza. jewe nta biro na bimwe nagiyemwo ntabonye banyakiriye neza. Ibyo nibyo baza kuvuga. Mu gisata naho bavuga bati tugwaye ikaze. Ego mu gisata naho mukoreramwo cyo kurwanya ibiturire, cyo gukurikiranirana hagufi intwaro ibereye, aho vyifashe gute n'ubutunzi? Oya, ico ni ikibazo gikomeye cyane, uko nibaza yuko ibyo kurwanya igiturire nta gisata na kimwe nibaza kitarimwo mu giturire, ahubwo twebwe twibaza yuko leta igomba gufata ingingo zikomeye cyane, kandi turiko turafasha kugira ngo tutange intererano. Hari ikibazo gikomeye cyane kijanye n'ibiturire no gusahura amatungo ya leta. Ibyo sinibaza yuko twahava tuvuga ngo hari ikintu na kimwe kirakoreka, haba mu masoko ya leta, ahantu hose mu bisanzwe urabona igiturire ciraye. Kuko ndabahaye akarorero, nk'ubu jewe sinshobora gutahura ukungene nkaho nkuko ndababwiye ko amabarabara yaheze, mugabo iruhande uhasanga amagorofa na bimwe twita amavira, amazu meza cyane ari iruhande y'ayo mabarabara yaheze. Ibyo rero murumva yuko ata muntu n'umwe yobisabira ko. Nibaza ko leta iriko irabishyira mu mwitwariko wacu, nayo ahandi hoho byogora rwose yuko dushobora, nta muntu ashobora gutera imbere tutagira n'ibite mu giparase des infrastructures publiques. Muri iyo misi yose ushobora gufasha mu iterambere. Gabriel, muri iyo misi yose mumaze mutahutse mu gihugu c'u Burundi, muratudondaguriye amabarabara, muvuga ko atakigenda, ubutunzi, kunyuruza amafaranga kugira iki. Ico mwumvise muvuga neza no kwakirwa neza gusa, nta kindi kintu kicigeze gitera imbere kuva mu 2015? Nabonye abatwara by'ukuri nkuko ntegereje kubabwira, ndamaze kwigira mu mabiro atari make, bose je nabonye banyakira neza, baba mu mabiro y'igipolisi, yaba mu mabiro y'abandi baraba iby'intwaro, eka n'abaprive. N'iyi telefone muriko murakorera ko muhamagaye ko yari yarugawe, mugabo bayuguruye. Urumva nibaza yuko rero gutaha ata kibazo. Mwari mugiye kuvuga ko batubuje n'ikiganiro, nibyo n'abaje kukitubuza baje neza, baratubuza. Turabigaruka ko ivyo vy'ikiganiro hama imbere ko tubija ko umuntu iyo atahutse, na cane cane muri iyo mice y'abantu, uvuga ngo nari narahunze, nari naravuye mu gihugu, gatahuka ubufise ivyo wizeye. Mu Gifaransa bavuga ati ndabaye déçu canke bimeze neza. Ico waje wizeye ku Burundi ugifata ingingo yo gutahuka, warakibonye ubona ariko bimeze ivyo waje witeze niko bimeze, canke ingingo wafashe uri kuribaza ati uko nayifashe kose nari kubanza nkarindira? Oya, ibyo kurindira nta birimo, kuko jewe naje muhira. Nta mvo n'imwe rero yotuma mba desi kuko nje mu gihugu cyanyibarutse. Ahubwo ndanezerewe kubona nk'ubu ndiko ndavugira mu Burundi, ibyo nahora mvugira mu mahanga nkabivugira mu gihugu. Numva ari iby'iteka, naho icyo nashimye cyangwa nshima ni uko nk'uko nabivuze, abatwara
hariho abatarumva cyane ibikorwa byacu batarumva igikorwa cya sosiyete sivile niba hariho n'abandi babyumva abo nabo batabyumva tuzogerageza kuganira tubereke neza iri muri byo kuko twese nta n'umwe akunda igihugu gikunze uwundi twese tugikunda twese umwe wese atanga interera y'ino yiwe kuko twebwe turi abantu batifuza ikintu bita violence uburyo bwose bushoboka mugabo kandi ntitwemera abantu bagomba ko abantu bagira ururimi rumwe nk'inka ibyo ntibishoboka nta namwe umuntu aho usanga umuntu umwe avuga ibintu byose bigaca bimengo ni bibiliya ibyo niba ego mu kanya nk'uko nari ndabivuze turaza kuja muri ivyo vy'ibiganiro vyanyu vyabujijwe imbere yaho ndakusomera buno butumwa buri muri bwinshi twaronse kuri Facebook uwitwa Risuba Pascal ati je ndamubaza mumumbariza ati kuki ugarutse nuko wabonye ko amahoro yabonetse niba yarabonetse nikihe mugiye kutwunganira mwabonye mu mahanga mu gihe n'abafata ingingo mu gihugu cacu batarenga imbibe ngo babone niko yavyanditse n'ivyumviro vyiwe ngo babone iterambere riri mu bindi bihugu mbega hari ico ugiye guhanura canke uzifatanya nabo mu kwemera iyo ngingo kugira ngo ntiwisubize mwihumbi uku niko Risuba Pascal yavyanditse mu mwishure hama duce tuvugana kuri iki kiganiro numva sabwe turacaye kumega Gabriel numva atameze neza turiko turabumva mwumvise ubutumwa ndabasomeye bwa Risuba Pascal nabwumvise twebwe tuzotenga intererano kandi twibaza yuko atari intererano ikenewe gusa usanga kugira ngo abantu birinde rimwe na rimwe haravuga kandi ibyo twaronse mu mahanga mu mashuri aho tubiga turazo Gabriel ntituriko turakumva sinzi ko araho uhagaze urahinduye aho wari uhagaze tugitangura ikiganiro ntituriko turakumva wowe uriko uratwumva gerageza mugume hamwe na cyane cyane muje aho mwari muri tugitangura ikiganiro niho twariko turumvikana neza muriko muratwumva Gabriel Rufyiri turumva tutamwumva Dieudonné adufashe aduhamagare Gabriel Rufyiri kuri iyo nimero canke indi yari yatanze mbere hanyuma turabandanya n'ikiganiro murumva ko twamubatumiriye inyuma yo gusubira mu gihugu c'u Burundi yaramaze imyaka irenga 7 yaravuyemwo ariko arishura tubazo dutandukanye igice ca mbere turagiharira ku kumenya uko yashitse mu Burundi uko yahasanze tumaze n'utubazo mwaturungikiye kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu mushobora kujayo nimba mutagashize ko akabazo tukakababariza hanyuma ca kabiri turaza kugaruka rero ku kiganiro caburijwemo na polisi y'u Burundi ni kiganiro Olicom na Parsem amashirahamwe akorera mu vy'ubutunzi ni gukurikiranirana hagufi intwaro ibereye bari bategekanije uno munsi kugira ngo bagaruke ku ngingo ya leta yo kubuza imodoka zitandukanye udukinga udupikipiki hamwe na tukutuku ariyo bajaj gushika hagati mu gisagara ca Bujumbura ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turizera ko amatelefone ya Gabriel Rufyiri mu kanya dusubira kumutora naho yagiye mu kurindira banditse kuri Facebook witwa Venant Bonimpa avuga ati Mutama Rufyiri wagerageje nuko atawufise userurira akari ku mutima tekana Imana nayo izoca urubanza uwundi nawe yitwa Samuel ndiho kubgayo nguyo Gabriel Rufyiri nimbagarutse kugira ngo bongere baje barateza akajagari twari twitekana inzego zibijejwe ngo nukuraba neza n'ubutumwa butandukanye buri kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu Gabriel Rufyiri muragarutse muratwumva ndabumva cyane garuka kuri kajya kabazo rero ka Risuba Pascal
nariko ndavuga nti ubumenyi twaronse mu myaka tumaze hanze tuzobushikiriza igihugu tubutange, hanyuma n'ibyo twabonye aho twaciye tuzobishikiriza kuko twarabonye ibitari bike, kandi intererano yacu niyo kubaka, nta kindi kiri inyuma. twe twifuza kubaka, icyo ari cyo cyose tuzobikoresha. hanyuma ngo amahoro yaragarutse, nyuma icyo avuga ngo twoba twaje ngo hari amahoro. Mu bisanzwe iyo umuntu agenda iwe hari ibintu ataraba. Urumva jewe naje mu gihugu, yokumva neza yuko hari ibyo ntarabona, n'ibyo hari ibivugwa mugabo hari ibyo ntarabona. nibaza yuko nzoza ndagenda buke buke nkabaza nkaraba, mugabo icyo mbona jewe naragiye ahatari hake, ndagenda no mu makaritsiye asanzwe kandi ngenda jenyene. Rero nibaza yuko ibyo mbona ni ibyo mbona, ndacyariko ndaraba kugira ngo ndabe ingene kuri ako kabazo ni ego canke oya, amahoro yaragarutse canke niko ashaka kumenya. ibyo jewe sindi umuhinga mu by'umutekano, nibaza kuvuga ngo ego oya, nibaza ko wowe undenganije. jewe ko ntari umuhinga mu bijanye n'umutekano, wumva no kwishura gute ngo ego canke oya. aho ugarukiriza amaso hari ivyegeranyo bitandukanye, hari ivyagiye bishikirizwa n'amashirahamwe atandukanye, haba kuva mu jewe nibaza ko ico kibazo hari abahinga b'ivy'umutekano bari bukibaza. jewe mbaza ivyo mbona cyangwa mbaze mu by'ubutunzi, ibyo ndabikubwira kuko ndi umuhinga wabyo, mugabo ugiye kunjana mu bibazo by'umutekano nibaza ko uri kurandenganya. n'akabazo ka Pascal gafatiye ku kuba mwagarutse mu gihugu c'u Burundi. kumbure guhunga ni ivy'umwe wese ahunga, ariko n'umutekano ujamwo. ni ukuvuga ngo iyo ngingo yo gutahuka ubwa mbere ni ukumenya ko umutekano w'umuntu uba mu mutima. ibyo nicyo kintu cya mbere mugomba kumenya. umutekano rero utawufise mu mutima ntibiheza ngo bikunde. rero jewe kugaruka nibaza yuko nafashe iyo ngingo kandi ntizosubira inyuma, kuko igihugu cy'u Burundi bimaze imyaka myinshi cyane ndagikorera kandi muzobandanya ndagikorera. sinibaza rero yuko nohava nicuza ngo nafashe ingingo atariyo, oya. niteze ibintu byose bishobora kumushikira, aricyo gituma jewe nyamba ushobora kuba utabizi ariko ndi umukoci, kandi ibyo mba nabyize neza, narabye nagize no kwita amahipoteze, nkabamenya ko ikintu cyose bishobora gushika. ngira Pascal aratahuye yuko kuri ako kabazo k'umutekano ata ego canke oya mushimye kuvuga. tuje ku matelefone. sigurire mu Kirundi hari umugani baca bati, iyo utagira ikintu ushobora gupfira biba bisigura ko utazi n'igituma wabayeho. ngira ngo Pascal iyo udafise ikintu ushobora gupfira ntuba ufise n'imvo yatumye uvuka ubaho. jewe rero sindi mu bantu bagenzwa n'ubwoba gusa, mugabo ndafigira ibyizigiro naho ibintu byaba bitameze neza. Pascal aratahuye ko kuri ako kabazo ata ego canke oya. Pascal atahura ko kuri ako kabazo mushimye kutavuga ego canke oya. tuje ku mirongo ya telefone. Emmanuel turi kumwe, uherereye he? Bujumbura haravugwa maki? Bujumbura hameze neza, aratekanye. Akabazo kawe kwa Gabriel Rufyiri atwara Olicom twagutumiriye. Ego ikiganiro nagikurikiranye, nageba nayumvirije, ndagomba kumubaza kuko twumvirije raporo itangwa n'igipolisi kijejwe uruza n'uruza mu barabara. bavuga yuko ku ndwi hashobora kuba hapfa abantu 30 bahitanwe n'urujya n'uruza, reka ndabyita akajagari kari mw'ibarabara. turakumva unyarutse ko ya telefone yawe irimwo induru, biraza kubandanya bitubabaza mu matwi n'utanyarutse. abaza akabazo kawe wihuta. none kubwiwe uwo muha ubwo bubasha bwo kubitunganya kugira ngo akingire abo bantu bahitanwa n'ayo masanganya, atarinze gukura abo bamotari n'amatukutuku hamwe n'amakinga hagati mu gisagara, uwe yoca bigenza gute nk'umuhinga? Urakoze Emmanuel, ugire umunsi mwiza ngahe Bujumbura. Murakoze nawe. Ego Balama, nawe turi kumwe, uherereye he? Bujumbura. Akabazo kawe Balama.
akabazo nari mfise nisanze akabazo nashaka kunganira mu muntu ujyeyo Gabriel uvuga unyarutsa Balama mu bisanzwe kontinua ijyangingo ishobora kudokorwa imiryango imwe itandukanye mu bibazo kuko irabye nk'abantu bamwe baca duheze amashuri niyo twirukira kwiga ubuzima mugabo bamaze kuyihagarika bijya umva icyo batara hama ikindi cya kabiri nashaka azotora bide ko mu buryo birashobora akashikira abategeko bakomakomeye ataba ibyo nyamba baramutse bahagaze bafashe ijya ngingo y'uko abantu bazosubira guhitanwa n'isanganya ingamba gisagara cya Bujumbura. Urakoze nacyo bibuke yuko umunyagihugu muto muto niwe wagize ujya mutegetsi wo hejuru kuko abajya abategetsi bo hejuru batwarira twebwe tutari ntibotwara igihugu. Urakoze Balama ugira umunsi mwiza. Ego Gabriel Rufyiri murumvise ko abakunzi b'ijwi rya Amerika babiri batwinjije mu gice ca kabiri ca kino kiganiro imbere ko tugaruka ku bibazo vyabo mu nkundire mubanze mutubwire ivyagenze gute ikiganiro mwari mwateguye cahagaritswe kubera iki mwabimenyeshejwe mwavyakiriye gute? Murabizi ko tumaze imyaka n'imyaka tugira ibiganiro kandi nta ruhushya duhora dusaba iyo umuntu agomba kuvuga kira noneho biri mu bwizwa shingiro ikiganiro ntibagisabira uruhusha kuko umuntu wese akeneye kuvuga n'umumenyeshamakuru baravugana sinibaza yuko umuntu azontumira wese mu kiganiro zo tuba gusaba uruhusha nibaza ko aho oya twaba tugiye ku yindi ntambwe niho rero umuntu wese atangura kuvuga hama twebwe twatanguye ikiganiro turavuga kigeze hagati tuba tubona abapolisi barinjiye batubwira ko tuhagarika ikiganiro turagihagarika ariko umushikiranganji yari yaturondeye ubwo nyene jise kiraganiro kitangura turamubwira yuko twebwe atakibazo ahubwo tugomba gutanga intererano nivyo twamwandikiye nta kindi yasubiye kutubwira mugabo mu nyuma twaje tubona polisi ije rero turababwira yuko twe twari tuzi ko umushikiranganji twavuganye byaheze mugabo ije rero turahagarika twace duhagarika umushikiranganji kuko atari negosiyable ico kibazo mugabo twebwe twibaza neza kandi turatahura amakenga yiwe cyane mugabo ni byiza ko ikibazo kivugwa kuko ikibazo cyose kiba kigoye iki kibazo si ikibazo kiraba ibintu by'umutekano gusa ni ikibazo kiraba ibintu byinshi iyo muvuga ngo iyo muvuga ngo mutahura amakenga yiwe mushaka kuvuga iki ko mwarinda gusaba uruhusha imbere yo gukora conference de presse avuga bo muri leta bavuga yuko hari ikibazo cy'amagisida cy'amasanganya kubera abashoferi bagendesha batwara aya matukutuku batwara amamoto batwara amakinga bagenda nabi ibyo mugabo cye kumfata ko ari ikosa ryabo mu bisanzwe hariho n'inzego zijeje kubikora izo nzego zigomba kubigisha bakamenya ego n'ibyari bitavaho nk'amabarabara mabi numvise yuko mbere hariho n'igisita cabaye hapfa abantu batari bake turakwa mbere tuboneye na kano kanya guhoza imiryango yabuze kuko hapfuye abantu batari bake bagize isanganya ryo mw'ibarabara ngo byabaye ejo ibyo rero nta n'umwe atazi yuko ibintu bitera amasanganya ari ibintu byinshi cyane mugabo harimo n'ibyo kugenda nabi abamamoto mu by'ukuri bagenda nabi ibyo nta n'umwe atabizi ku vyerekeye kubyirukana si uwo muti ahubwo twari ko tutanga interano n'ingene byogenda kugira ngo bigende neza cyane hanyuma ku vyerekeye nayo impamvu babudije ico kiganiro ni ico conyene c'uko mutigeze mubimenyesha nibyo batubwiye mugabo nababwiye yuko ibyo bisaba uruhusha tugira ibiganiro jewe n'ubwa mbere ndavyumvise ntazabibwiye numva n'umunsi n'umwe sinzi rero yuko mu myaka y'ibihumbi 2022 hari umuntu ashobora kubuza abantu ngo bikunde no muri korea ya ruguru ntibigikunda ibintu byabo biramenyekana ubu naho bitomenyekana nibaza rero ahubwo ko ari
abantu biraza tuzoganira tukavugana nabo umushikiranganji turavugana abo muri leta tukavugana tukabereka ineza y'ibi bintu kuko ahantu hatagira deba ahantu hatagira kuvugana icyo bita deba bide ku bibazo biba bihanze igihugu sinibaza yuko abantu bashobora gutera imbere none abanyabwenge boshobora gutyazanya gute. Akabazo ka Emmanuel rero ati ari nka hamwe baravuga ngo harapfa abantu benshi ama-accident ategwa nabo batwara za tukutuku amapikipiki n'amakinga ati ari nkamwe nk'uwo bashira mu kibanza c'abafata ingingo mwokora iki kugira ngo ntibarinde barabuza abo bantu kugenda ahatandukanye kandi bari babeshejeho n'ivyo vyuma vyunguruza abantu. erega ubwa mbere yuko mvuga ko icyo kibazo no kumenya yuko igisagara si Bujumbura gusa hariho Gitega hariho Ngozi hariho Rumonge hariho Kayanza hariho n'ibindi bisagara binini binini byinshi mu gihugu none abo babahebye erega ntibabahebye nibaza yuko hakwiye gufatwa ingingo iraba igihugu cyose mwarumvise nko muri Kenya ingene byagenze kubera ingene bigengeje abatwara amamoto umuperezida wa Kenya yaciye afata ingingo yuko kugira ngo bazosubire gutwara imoto abo mu gihugu cyose pana mu gisagara cya Kenya yuko bateza kubanza kwiga bakigishwa ibyo bita kwiga indero yo mu ibarabara ingene abantu bari mu ibarabara indero batagomba kugira ibyo mu Burundi navyo birakenewe ni kimwe mu bintu byinshi byokora kuko nimba haba amasanganya ni nyinshi si byo kugenda nabi gusa n'ibintu byinshi cyane nta kigwa kiraba cyagizwe n'abahinga n'ubuhinga ngo byerekane mu by'ukuri imvo nyamukuru ituma haba ayo masanganya aricyo gituma dusaba yuko hojaho umugwi urimwo mw'abayizi z'ubutunzi abizi iby'imyitwarire y'abantu ibi twita abo twita psikologe abaraba ingene societe fonctionne les sociologue abaraba n'ibintu byinshi n'abantu benshi n'ibyo no kwita prise competence zoja hamwe no kwiga gukoresha abahinga hanyuma ivyigwa basohoye abanyagihugu bakabimenya bakamenya ibyo bintu isi yose ni kwifonction ubu niko ikora twebwe rero sinzi yuko ntidushobora kuraba gusa ikibazo nk'igihe ngo kirabe gusa mu buryo bw'umutekano ferma un aspect sécuritaire il y a plusieurs aspects hari ibintu byinshi cyane tugomba kuraba kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere Barama nawe ati Rusiri bituma mu ntunge gatoya aricyo gituma amakenga y'umushikiranganje tuyatahura kuko wewe abiraba twebwe tubona ko umenga biraba gusa mu ruhande rw'umutekano Barama agaca baza numva batwivuga kandi ibyo turabitahura turavyumva cyane Barama nawe abagira ati abo bamotari abo batandukanye batwara amataxi batwara za tukutuku bakaramuka bavuye muri ivyo bice bitandukanye amaksida ibisida birasezerewe mu gisagara ca Bujumbura oya ntibishoboka kuko ntimwibagire yuko amamoto atanguye erega amamoto amaze imyaka mike cyane mu Bujumbura none murabizi amamoto ntari Burundi gusa erega ntimubyibagire amamoto ariho mu Rwanda ariho muri Kenya ariho mu Buganda ariho henshi mu Buganda ho no muri Kenya n'ibipuripuri mwe mubizi namwe bitwara imizigo by'imbaho bigenda mwibarabara byose n'amakinga byose ariko nta ngingo nk'irige rifatwa no muri Kenya nababwiye ko ingingo yafashwa kubera ingene abo bantu batwara amamoto bigenje bagatesha bagakura ku isoni umupfasoni yaragonze umuntu kandi yasabye ikigongo kandi yakizanye agisida mugabo kandi abwiye hagomba kubaho icigwa cerekana by'ukuri ibintu bituma agisida apana ibyo twibwira nibyo igipolisi kirapima bakavuga ingene byagenze mugabo mbere ko bakiri batavuga ibya controle technique kubera iki batavuga iby'abatwara izo modoka cyangwa aya matukutuku cyangwa aya makinga cyangwa aya mapikipiki ko boba ari ibibazo by'amaperimi de conduire ni ibibazo byinshi rero bigomba kwigwa nicyo gituma hagomba kuba umugwi w'abahinga kandi abanyagihugu bakaronka insiguro zumvikana mugabo gufata gusa iki kibazo mu ruhande rumwe rw'umutekano rwonyene
na kumengo ntibyoba ari ijwi rya Amerika murakoze cyane umutekano turagitahura. Urakoze Gabriel Rufyiri utwara Olicom twiributsa abadufashe unyene bumviriza ikiganiro muri sanga cuno munsi ko twatumiye Gabriel Rufyiri atwara ishira hamwe Olicom. Ivyo turiko turavuga ni ibitandukanye aheruka gutahuka mu Burundi nyuma y'imyaka 7 yari yarabuvuyemwo, yahasanze gute, zifashe gute mu bisata bitandukanye. Turanagaruka kandi ku kiganiro muri Olicom bari kuremesha uno munsi bafatikanije na Parsem, ariko ico kiganiro polisi kiburizamwo avuga ko batagisabiye uruhusha. Vyari rero kuri izi ngingo zitandukanye zahabujijwe amapikipiki, amakinga n'amatukutuku kuja mu bice bimwe bimwe vy'Ibujumbura. Theoneste uratwihanganira twagutebeje. Theoneste Hello? Uhagaze ariko urabanza ugabanye iyo radio yawe yindi iruhande. Ntayari. Akabazo kawe kwa Gabriel Rufyiri twagutumiriye. Akabazo kwa Gabriel Rufyiri. Nasaka ndamubaze numvise ko aheruka gutahuka i Burundi. Nagomba ndamubaze ko yasanze ibijyanye n'umutekano, agateka kazina muntu ko kifase. Nk'abarundi tumaze nk'imyaka igera kuri 7 tutari mu gihugu, turashaka kumenya amakuru kugira ngo n'uwo bashaka guhunguka nawe aze byoroshe. Uretse nk'ako kabayeho k'amapikipiki n'amasuku n'ibindi n'amagare aba yagize icyo abungabanya ku mutekano, na cyane cyane ubuzima bw'abanyagihugu bari basanzwe batunzwe n'ibyo byuma. Bagomba kubaza ibindi bisanzwe bindi yuko aho bari icyo abona cyo bacyariyongereye nyuma y'ahatawuki. Icyo kibazo cyane. Uherereye he wewe ga Theoneste? Nairobi muri Kenya. Uri Nairobi muri Kenya. Gabriel Rufyiri, Theoneste Nairobi muri Kenya, sinzi ko uza kugaruka kuri kino kibazo. Inyota ntirahera kubashaka kumenya ivy'agateka kazina muntu n'umutekano bariko radukurikira. Nakubwiye agateka kazina muntu burya gafatiye ku bintu byinshi, sinzi icyo ashatse kuvuga agateka kazina muntu kuko n'ibyo tuko turavuga n'ibintu by'agateka kazina muntu. Ni ukuvuga rero yuko nababwiye ingene byifashe jewe atari nk'iyo sida yabaye mugana nayo nakubwiye ko twabivuganye ko n'abatwara kandi n'icyo tubona tubivugana tukabereka ineza y'ibyo tuko turakora. Nta kindi ndabona kuva nshika n'ukuri, nta kindi ndabona noba ndiko ndashikuza, nta kindi ndabona. Ibindi nabyo urumva mazindwi imwe, urumva yuko ata bintu byinshi jewe noba ndabona, mugabo nababwiye ko usanga abarundi batwenga kandi amabiro yose nagiyemo banyakiriye neza. Nico jewe nobabwira, mugabo ibindi nabyo ni ukuguma ndaba hanyuma kubona umushikiranganje yatubwiye icyumviro ciwe, hanyuma kandi nawe yarungitse batubujije n'ibyo, mugabo kandi ntihagire uduhohotera. Nibaza ko nibyo ari byiza, mugabo tugomba kumvikana. Mugabo nkuko tiko ndabivuga, ni byiza ko leta igomba kumva ko hatagomba kuba ururimi rumwe mu gihugu nk'inka. Ibyo ntibishobora gufasha umuntu n'umwe, ntibishoboka, kuko ibintu byerekana mu by'ukuri gateka kazina muntu kubahirijwe. Kimwe mu ibyo ni uko umuntu ashobora kuvuga icyo yiyumvira kandi ntakigire. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Icyo kidashoboka ntushobora kubivuga ko gateka kazina muntu gashoboka, eka ntibishoboka kweri. Nicyo gituma nibaza ko tuzoronka umwanya wo kubivugana nabo biraba, hanyuma tukamenya tukabasigurira, kuko burya nabibabwiye ibibazo byinshi ntushobora kubiraba gusa muri aspect securitaire yonyene, kuko ibibazo bifite. Nicyo gituma hakenerwa abahinga benshi nk'uko nariko ndabivuga. Urabye nk'ibintu by'amapikipiki, abazigura, abazikoresha, ni ukuvuga bagiye bazikura hanze bakazidandaza hano, abazikoresha n'abandi. Ibibazo bindi rero yarahejeje gushikiriza bijyanye n'umutekano, bijyanye n'agateka kazina muntu. Jewe ku bindi aba nkuko ndiko ndababwira, aho nagiye hose nta kibazo na kimwe jewe mbona nagira, niko nobivuga. Ego Theoneste, ngira watomokewe muri Kenya, ugira umusi mwiza. Ego turafise na Vernon Bitari, nawe ikaze Vernon. Turaho turashima, twaramutse kandi turaza no kwirirwa ndibaza. Uherereye he Vernon? Yemerereye Bujumbura. Bujumbura haravugwa maki?
Bujumbura turaho nibyo nyene ni byayo makuru mwumva yuko abantu badatekanye babuze ibyo bashobora gukora cyane cyane ku kintu cyerekeye nko kwirukana amapikipiki amabajaji amakinga mu gisagara cya Bujumbura ni hatari. Akabazo kawe rero kwa Gabriel Rufyiri twagutumiriye. Yego ndamuramukije nyakubahwa Gabriel Rufyiri Yambo. Gira amahoro y'Imana n'abantu murakoze kuturamutsa. Karibu iwacu karibu cyane. Ari mwaraduheze nta kundi mugabo biragoye. Agomba ndababaze tunene nyakubahwa mwebwe muri ko muraraba iyo ngingo mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu baba yarafashe cyane cyane gafatwa abantu babona mengo ni nka kujya kw'imvura iguye abantu batamenye izananye hanyuma ntibabanje ngo bige ku burenganzira bw'abo bantu ngo barabe icyatumye bafata ayo makinga icyatumye banyonga ayo matukutuku kibarabe abo bantu iherezo ryabo n'ubuzima bwabo bwari bwo ntibanabagishe n'inama. Mwebwe ntimubona yuko iyo ngingo naho yafashwe yoba yarafashwe bihutihuti ku buryo abo bantu ubuzima bwabo bwoba busa n'uko bugomba kuja mu kaga bagaca babura ibyo bakora muri cya gihugu cyacu ubona n'ubuzi bwabuze abantu bategereza kuraba ukuntu bagomba kubaho bakitanga mu byo bashoboye batagiye kwiba uriko uraraba nk'abantu batwara ayo mapikipiki n'amabajaji benshi wasanga ari abahungu bahejeje amashuri babuze n'igikorwa bashobora no gukora n'abize kaminuza barimwo burya mubiravye neza none abo bantu bose bagiye mw'ibarabara nyakubahwa harimo n'abatagiye ku ishuri data wanje bo barashobora no kwihangana bagiye ku ishuri hama ba bane nabo boba bari baragiye mu migwi y'abitwaje inkoho bagaca babiheba mugabo bakaja kuvuga ati reka dukoreshe amaboko yacu bakaja mu makinga mu mapikipiki aho nta mpungenge mufite yuko ibyo bintu abo bantu baba barahebye kugira ngo imyaka myinshi ntoba ntazi bivanye n'umwe wese ukuntu baba yarabivuyemo bishobora gutera kandi kaga noneho ibyo bariko bariyumvira ko ari umutekano wabo noneho hagati usanga habaye ingorane nyinshi gusumba izo bariko bariyumvira. Urakoze Verna ugire umunsi mwiza. Yego murakoze cyane. Yego Gabriel Rufyiri asa nk'utanga ivyumviro mugabo bagarukana ko n'ibibazo bitandukanye sinzi ko mufite ico mubivugako. Oya nibyo twavuze twashikirije no mu Rwandiko twari twasohoye nico gituma twibaza ko ari intererano abantu ni byiza ko bavuga kuko nibyo byubaka igihugu kuvuga mu cyiyumviro nico nibaza ko gikwiye n'ahandi ho abantu nta hamwe ururimi rumwe nk'inka rushobora kugufasha nta hamwe byigeze bishikirize oya byo kuri nico gituma nk'ibyo bibazo bavuze nibyo byoba muri wa muguri twatuvugishije kuvuga aho bahinga nibo twatuvuze turagiye kuvuga mbego rupapuro muvuga twagize intirano dutanga kugira ngo hagire ibikorwa twavuze ibitari bike byokorwa tukibaza neza yuko leta izobikorera ko mwaruhaye dutangura kuganira nabo twumve icyo bavyumvira ko nabo ubwo rupapuro mwaruhaye nde oya tuzoca turungikira leta tubarungikira kuko mu itangazo twari twasohoye uzi rero yuko no mu gusahura itangazo nenda gusaba uruhusha mugabo nkuko nariko ndabivuga kuvuga icyo umuntu yumvira ibintu bizashingiro no mu masezerano mpuzamakungu Burundi bwashyize bw'ikumu sinibaza rero yuko ibyo barinda kubisaba uruhusha kandi noneho n'iby'amanama ntibasaba uruhusha barabimenyesha ibyo no kuza abantu baramenya ingene amategeko avuga barabimenyesha ntibasaba uruhusha mwarabimenyesheje kandi mwebwe nta muntu amenyesha agomba kuvugana n'umumenyeshamakuru nta ntabwo igenda uvuze bibaho none abamenyeshamakuru kuzi ingene bakora babajije umuntu borente barinda gutelefona umushikiranganje kugira ngo abahe uruhusha bavugana n'umumenyeshamakuru ivyo iyo nyishu mwayihaye igihe mwabisigurira mugerageje kubisigurira abapolisi baje kubabuza bo bavuga gute babishoye ngo iki oya abarundi bobo n'itegeko sinibaza ko hari n'icyo tubavugisha kirekire vraiment ni bo bahawe itegeko bakurikiza itegeko uko riba rimeze sinibaza ko twenda kuza gusigurira abapolisi by'ukuri natwe tuba turiko turarenga karindi turafise Elvis ku yundi murongo wa telefone Elvis ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga dusangira ikiyago yego ndabumva uherehega Elvis ndabijumbura mu Buyenzi Bujumbura mu Buyenzi uyunguruza kubiciye kuri tukutuku
kuri taxi vero. Kuri taxi vero. Akabazo kawe rero kwa Gabriel Rusiri twagutumiriye muri sanga rino munsi. Ndamuramije cyane mutumire. Arakumva. Ngomba kumubaza. Akabazo ngomba kumubaza kuko urazi nk'icyo ijambo rikomeye cyane kugira bagire ikiganiro ibyo kugira bahaye ikiganiro abanyeshamakuru bisabirinda ko barinda kubisabira uruhushya canke bashobora gutanga ikiganiro kuko atari uruhushya barose. Ikibazo cya mbere kandi cya kabiri naco tugomba kumubaza nk'umuntu amaze iminsi ahungutse akaza mu Burundi imyaka mike yariheze atari mu gihugu nk'ubu nk'abasigaye hanze ubona cyane aba bari mu masosiyete sivile bibatumira guhunga gukora ibikorwa ngaha mu Burundi cyangwa bavuga ati gumayo. Cya kabiri hamishaka tugomba kumaza nk'umuntu bagomba kugira nk'ishyirahamwe sosiyete sivile ngaha mu Burundi ubona byo mworohera cyangwa iyo mubwira ati abarabangira. Urakoze cyane Elvis. Gabriel Rusiri turagusubije mikro. Hariho ibyo ntumvise kubera amarezo numva atameze neza. Akabazo ka mbere arakubaje ati uwundi mwebwe mashirahamwe imbere yo kugirisha ibiganiro n'amenyesha makuru murinda kubimenyesha mari mwacishuye ko buke mbwa murakigarukako hanyuma ati bagenzi banyu bari mu buhungiro baramutse babahanuje bo mu mashami yigenga bakabahanuza nk'umwe mu wamaze gushika ngaho ku rubuga mu Burundi mubabwira muti banza mubangire mugumeyo canke ni mutahuke. Hanyuma ati utaratanguza ishirahamwe yigenga yifuza kuritanguza mu Burundi mwo muhanura ko vyoroshe canke ari urubuga rugoye gukorera ko nko wigenga? Oya twebwe dufata yuko mpereye kuri ico ca nyuma dufata yuko nta ni kimwe twita mu gifaransa risque du métier. Nta mwuga n'umwe umuntu afata kuko iyi ni vocation nicyo bita umuhamagaro mu Kirundi bitagira intambamyi. Erega ntibibagire ko dukora ku nyungu z'abantu nk'ibyo kurwanya igiturire no gusahura amatungo no gukoresha n'amatungo ya leta hamwe n'ibijyanye n'intwari ibereye muri rusange ni ibintu bikora ku nyungu z'abantu bw'iki cyabo. Ibyo rero nabyo murumva ko kiba ari ikibazo nicyo gituma mu cyamuri komite abantu bacu benshi bamaze kwicwa twagize ibibazo tugafungwa tugahunga ni ukubera by'ukuri dukora ku nyungu z'abantu. Kuvuga rero ngo wogira ishyirahamwe ngo twamubwira ngo ari oya nuko bimeze kuko natwe turiko turakora kandi bishitse nagenda bavuga ko atari bwa mbere bidushikiye ibi byo kutubuza gukora byo kutubuza kugira ibiganiro byarashitse kenshi mugabo mu nyuma tukabivugana n'abatwara n'ubu kandi nizeye ko tuzobivugana icyashimishije naho icyabaye ntagishimye tutagishimye twese abo twakoranye uri kumwe na Parcelle ni uko batubujije kugira ikiganiro batabanje kubaza tugomba kuvuga. Iyo basuma bumviza bagakurikira bagashaka bakaja mu bandi bakumva tugomba kuvuga kuri byo tuvuga n'ibyo kubaka n'ibyo gusambura. Ibyo rero nibaza yuko abantu bagomba kwemera ko bivuga ati abantu baguhanuje abari mu buhungiro ho bagaruka ubwa mbere nawe babwiye guhunga nta masezerano wundi umwe wese agenda bivanye n'ingene yumva mu mutekano wo mu mutima no guhunguka niko bigenda mugabo abatwara nibo bagomba kwerekana mu by'ukuri yuko abantu bari hanze bagomba gutaha. Jewe sinumva ko uwuzokumva mu mutima wiwe yumva yuko yotaha ni ukuri nibaza ko yotaha kuko navyo bituje kuva kera mugabo narabishitseko kandi nk'uko wabivuze ngo ibyabaye mbega wabaye desi wumva umuntu wafashe utayishima jewe nuko ndayishima kandi ubu ndayishima kandi sindabona yuko byontuma nicuza ingingo nafashe. Hama ibi je mbona by'amatukutuku ibi by'amamoto ibi by'amakinga leta igomba gufata ingingo mperekeza. Sinzi uwambwiye gutyo muri leta ingingo mperekeza nibaza ko hakwiye gufatwa ingingo mperekeza kuko iyi ngingo yonyine ntishobora gutora umuti na gatoya. Ibyo ni ukuri ndumva muri leta amakenga yabo mugabo
inyishu bafashe sinibaza ko ishobora gutora umuti w'ibibazo by'amagisida kuko nabibabwiye igisagara cy'ubujumbura n'igisagara kimwe mu bisagara byinshi cyane biri mu burundi hanyuma n'amamodoka urabye mu ngaruka mbi z'iyi ngingo jewe naragiye ngaha hahora isoko nkuru ya bujumbura ndaraba imirongo ihari kandi narabajije batubwira yuko no mu makaritsiye ari uko abantu baratonda naho imvura iba iguye usanga batonze imirongo ahubwo ari ku kabazo ko kumenya nimba murinda gusaba uruhusha imbere yo gukora ibiganiro n'abamenyesha amakuru mwishuye ko ari oya ariko ndagaruka kuri ako kabazo yarabadije mu gice ca kabiri ati uwo bahanuza ati mutahe canke tube turarindiriye muramubwira ko ari ingingo y'umwumwe muga munyishu mutanze muvuze gutahuka biranavana n'isura ubutegetsi buhari buriko buratanga Gabriel Rufyiri nimba atari banga nka 3 canke 4 canke 5 vyatumye uhunguka kuvuze ko ari waravyifuje kenshi ntubishike ko ariko ukaza kubikora n'ivyahe ni igiki cagutumye n'ingingo umuntu afata mu mutima nababwiye ni ingingo umuntu afata mu mutima kandi nababwiye mu kirundi iyo utagira ikintu ushobora gupfira ntuba ufise n'imvi ituma waravutse icyo ni cyo kubivuga n'ahandi hoho kuvuga ngo uzoza amahoro sinzi ingene bavyita sinzi ingene bivuga biragoye cyane ibyo sinibaza ko bizopfa binabaye nta na kamwe wotubwira Rufyiri nta na kamwe canke tubiri wotubwira ati utu twatumye tumbwira ati haguruka ufata indege witahire nta na kamwe muri utwo oya jewe nibaza ko nabibukubwiye ko ari ingingo y'umuntu afata umuntu arabye yiyumviriye hariho nk'abantu badashobora kuza nk'abantu bariko kuri mitahe murumva ko ivyo bidashoboka abo umuzi ko bacika bagufunga urumva biragoye ivyo rero tugomba gufata ingingo yavyo nayone kandi nivyo bibaza ko biri no mu bibuza abantu benshi gutaha rero hariho n'amashirahamwe yugaye nk'izi z'amashirahamwe murabizi neza na byose nibaza yuko iyo bawurikome yarugawe ko nari kuza kugira ngo ngiriki reka tuje ku yundi murongo wa telefone tuhasange Wilson ikaze ku ijuru rya Amerika. Ego murakoze cyane. Uherereye ga Wilson? Ndi mu Buhindi. Mu Buhindi haravugwa make? Mu Buhindi haravugwa amahoro n'akazuba kenshi. Natwe katanguye kuza. Akabazo kawe kwa Gabriel Rufyiri wa Ulicom. Ego murakoze cyane. Ahanini jewe ni nk'intererano n'iciyumviro nashaka gushikiriza kuri iyi ngingo yafashwe n'umushikiranganje w'umutekano ku byerekeye amamoto amakinga n'amatukutuku tubiravye neza turabona yuko ari ingingo ahanini yakoze cane cane kugwaruka rero nanje nk'umwe mu gwaruka mbona ko iyi ngingo yoba yarafashwe gihutihuti kandi itizwe neza nk'uko byari bikwiye kuko uravye abantu benshi bari basanzwe bakora umwuga wo gutwara abantu yaba ku makinga canke ku mamoto n'amatukutuku n'urwaruka rwinshi novuga ruri muri wa mugwi w'abantu bari hagati na hagati donc batishoboye badafise ubushobozi bundi kandi abo bantu nibo benshi muri gisagara ca Bujumbura uravye muri aya makartier twovuga bayabaye rero nukuri uravye n'ingingo izoza ndavye ivyiza ishobora kuzana nivyo bike kuri ku bintu bibi izozana kuko aha turavye hari abantu no munsi bashobora gutangura iyindi myuga mibi yaba imyuga y'ubusuma ubwescro kuko Uburundi uko uno munsi tumeze akazi karagoye cyane ugiye ku rubuga rwo ku isoko ry'akazi nta kazi gahari nta kazi gahari kaboneka kuko n'abitwa ko bariko baragerageza kwikorera bo nyine ubwabo murabona ko biriko biragorana rero leta n'ukuri nk'uko bavuga ko ari leta mvyeyi n'ukuri yoraba igafata iyo ngingo bagasura bakayiga neza kuko ni ingingo ije gusubiza inyuma cyane cyane ugwaruka kandi ugwaruka aribwo mu bisanzwe twakuze twumva batubwira ko ari Burundi urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Buhindi Wilson
ego murakoze urakoze kuri izo ntererano zawe go Gabriel Rufyiri hariho rero na bumwe mu butumwa bwacishijwe kuri Facebook bugiye mu yundi murwi w'abagaruka babona umenga igikorwa mwakoze n'icari kibwirije gukoreka witwa Damas Louis yanditse ngo turamwiyamirije nta nduru dushaka mu gihugu cacu. Damas Louis kandi avuga ngo baratanguye kuvyonga. Hanyuma uyundi ari muri uyo mugwi y'abanditse uko we yavuze yuko adatahura ko ibi biganiro mwarikoze byari bikenewe. Nimubona ko urwo rubuga ruzohava rubagora gukorera ko Gabriel Rufyiri kuko mwavuze muti ubwa mbere mwarakora ibiganiro ndimwe na rimwe bikankwa n'uno musi kikaba cagenze gutyo onye. Hari ico mubona kizohava kibera intambamye nk'aba bariko baravuga ngo ivyo kuvyonga canke iki? iyo ni imvugo yo mu mugambwe CDFDD twese turabizi abavuze gutyo uca wumva ko ari abo mu mugambwe izo mvugo nizo ziho ndazizi niho tuzizi twese mugabo nababwiye umuntu twebwe twemera ikintu bita débat d'idées gutyazanya mu byiyumviro abantu rero sinibaza umuntu afite icyo no kwita argument ibyiyumviro yemera kugira deba nk'ubu kubona mwantumiye jewe jenyine navyo sinibaza ko ari byiza ni byiza ko haba deba abantu bakaganira ibintu by'ubuhinga naye handi hoho kwibaza ko hari ingingo none ko mubizi neza ahantu ibihugu bikomera n'ahantu abantu bemera kuvuga ikintu kiba kibabakiye sinibaza rero yuko kuvuga haba hariho n'ikibazo giteye ikibazo ahubwo ni ukutavuga umuntu imyaka abarundi bamaze mu ntwaro y'umugambwe umwe abantu batavuga igihe hatwara iprona murabyibuka abantu mwarabonye ingene bashangashiwe kuvuga rero ni byiza sinibaza yuko kuvuga ibibazo ahubwo atari kutabivuga ahubwo nico kibazo nibaza bikomeye cyane gusumba ibindi byose naho ku kibazo cyo ku kibazo cyo kuvuga ko igituma twatumiye muri umwenyene ngo misangize ikiyago ntimwacisangije mwagisangiye n'abakunzi b'ijuru rya Amerika basi ivyumviro bitandukanye hanyuma ica kabiri twashatse kugaruka kuguhunguka kwanyu ni ivy'iwanyu bwite nico mwibaza nka urikome kuri ariko jewe nibaza icyo ndiko ndavuga ikintu bita débat d'idées ni umuntu muharira iyo muharira agatanga des arguments nawe ugatanga des arguments muharira muri babiri ivyo onye umunsi abantu bavuga byiza mugabe ibyo ntibisubirira icyo twita le débat contradictoire yego ariko kuguhunguka kwanyu vyerekeye mwebwe nta nuwo bazanira uwundi mu bivugana ko nuko Gabriel Rufyiri igikwiye gukorwa kugira ngo ino ngingo ibuza abatwara udukinga duto duto tukutuku n'amapikipiki kuja mu bice bitandukanye vy'u Burundi ize igirira akamaro impande zose haba leta yayifashe mu gusigura ko yayifashe kugira ngo amasanganya agabanuke canke haba kuri abo banyagihugu bayikoresha mu bitandukanye bitura abakora ako kazi n'abakora ako kazi igikwiye gukorwa ku mpande zitandukanye muri Oricom mutangane cyane imbere yuko mvuga bigiye gukorwa nagomba ndababwire yuko iyi ngingo iraba abantu badandaza ibigendeshwa amamoto n'amatukutuku n'ibindi ikaraba abaziguze ikaraba abazigendesha ni ukuvuga le conducteur ikaraba amabanki ababa barafasha amakredi ikaraba abadandaza amapiyesi de rechange ikaraba abazikora ikaraba abazikoresha ni ukuvuga abazigenderako murumva rero ko iraba imiryango myinshi cyane twe duharuye turagira ibiharuro twasanze ari imiryango irenga 100,000 ibi rero murumva yuko ari ingingo igomba gufatirwa umwanya aricyo gituma twaciye dusaba ubwa mbere yuko yobanza guhagarikwa mu byifata kibanza gatoyi kugira ngo hashyirweho umugwi wihuta nabo bawuha ukwezi cyangwa bakawindwi zibiri n'izo ndwi zibiri uyu mugwi uba urimo mw'abahinga batandukanye nabivuze abajejwe iby'umutekano abajejwe iby'imibereho y'abantu abaraba iby'ibiharuro by'ubukene mwumvise ko bavuze ibintu by'ubushomeri abastatisiye abaraba ibijyanye
ibi twita abasosiyologe iz'imibano hamwe n'imigenzo y'abantu episikologe n'abandi bahinga benshi by'amategeko. Hari abahinga benshi cyane iyo mugwi rero wojaho kugira ngo uwo mugwi uca uhereza icegeranyo leta kandi kimenyeshwe n'abanyagihugu kugira ngo kubera ari ingingo iraba abantu benshi baheze bafate ibyofatwa barabe n'imvo bituma mu by'ukuri amasanganya aba kuko hariho n'amabarabara twese turabona ko ameze nabi icyo kiri mu bintu bishobora gutuma haba amasanganya ni nko gutwara nabi nabyo birimwo kuko nababwiye ko twemeranya n'umushikiranganji be na leta arimwo yuko ibyo bavuga mu bisanzwe tuvyumva cyane kandi atari umwe kubera ko abantu bapfa uko abantu bariko baravuze nta rumwe bishyigikiye. Hanyuma kuba musongora kugira muce mubwirana uyo n'umugwi wo kwiga nko mu kwezi kumwe mbere naho bizazi ko wakoze urimo abahinga batandukanye. Hanyuma ikigira kabiri niko hojaho umugwi wo kwiga rero ikungene byo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi ugenda kuko hariho ikibazo gikomeye cyane kijanye byo gutwara abantu n'ibintu. Uyo n'umugwi wojaho wo kwiga ibintu a long terme wo kwiga ibintu muri kazoza ka kure kugira ngo urabe ibijyanye n'amabarabara urabe ibijyanye no kwiyunguruza ingene amamodoka yashobora kugwizwa ingene muri leta hoboneka amamodoka wo kugiza byose bijyanye n'ibyo gutwara abantu mu Burundi. Hanyuma turabibona kubatwara abantu n'ibintu nabo dusongora kuko tusigaje akanya gatonya cyane. Ni ibintu byinshi cyane twari twasabye ko byokorwa hoba kandi ikintu cyo kwitwa kwigisha abantu bose bagendekeza imodoka icyo twise education à la circulation routière hamwe no kubahimiriza kubahiriza amategeko biciye muri kimwe twita code routier. Ibyo byose byokorwa kandi nibaza ko byogira akamaro kanini kuko biragaragara ko abantu benshi bazigendesha ibyo batabizi. Ikindi nacyo ni ibyo bijyanye n'ibijyanye n'amaperimi abantu bose bagendesha imodoka bakaba barabyize neza z'ibimodoka b'amapikipiki umuntu wese akaba yarabyize hakurikizwa amategeko. Ibyo ni ikibazo ko bikwiye gukorwa. Ikindi cyokorwa ni icy'uko boraba ingaruka zisanzwe ziriko ziraba kuko nibora bico conyene kijanye n'umutekano gusa kuko ni ciza ko bakiravuga hariho n'ibindi byinshi cyane. Hanyuma Garusiri mu majambo make ego mu majambo make naho rero kuko urumva ikiganiro cyawe kigizwe n'ibice bibiri ku guhunguka kwawe n'ibi vy'amamoto abasigaye mu buhungiro mu majambo make mubabwiye iki abategetsi bari mu gihugu nabo mubabwiye iki kugira ngo abatandukanye nimba bumva bo kubita akarenge mu kanyu babikore cyane. Oya nababwiye yuko uko ata muntu n'umwe agenda asezeranye n'uwundi niko no kuza atawusezerana n'uwundi. Je cyo nababwiye nshitse Ibujumbura banyakiriye neza ibiro nagiye nabonye banyakira neza aho nagiye nabonye nahaciye ata kibazo ibyo nibyo novuga. Murakoze cyane. Ego Gabriel nshobora kugira icyo mvuze ko kubera maze umwanya muto cyane indwi imwe yonyine. Urakoze cyane. Ibi nazo kugenda nibaza ko hari ibibazo byo kwishura namara gushika neza nkabona ngene niko biragenda. Murakoze cyane. Icyo novuga kubatwara ni uko abatwara bogerageza bagakora ibishoboka byose kugira ngo berekana icyo no kwita ishusho nziza. Kwerekana ishusho nziza rero no kuvuga iki ni uko bareka abantu bakavuga. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ego Gabriel ibyumviro byabo murakoze cyane uko bavuga sinibazo ko cyo bizoshobora. Gabriel Rufyiri mwakoze cyane kwitaba muri sanga y'ino munsi twibutse ko mutwara Olicom ejo ijwi rya Amerika ryongeye kubitura muri atso twitaba n'ubwa mbere tuvuganye muri mu gihugu c'u Burundi kuva mu agatahuka imyaka indwi hafi rarumanye ejo nitwabikora ko muri atwitaba nkuko mwabikoze. Jewe ndabikora iminsi yose erega abamenyesha amakuru mwebwe muri ntumwa z'abanyagihugu. Urakoze cyane. Nta muntu matobika. Murakoze cyane Gabriel Rufyiri mutwara Olicom yakoze cyane gose Dieudonné Cubahiro yegeranije amaju yacu hamwe na John Jordan bari kumwe mu hinga bw'ivyuma niwe yari ingenieur wacu no munsi kuri micro muri sanga mwayiteguriwe mwongera mwishikirizwa na Joe Diane ni nahazwe kwizina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndayifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose turongera saa 12 mu makuru azobagezeho mu karere k'ibiyaga bigari turanabafitiye n'imikino ya ball mu masaha ari imbere mugumize imirongo ku ijwi rya Amerika kugira ngo ntihagire na kimwe kibacika muri ivyo vyose tubahimirije kuhava mwumva mu mwanya mubandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.